nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose mbagira uyu munsi, mukabishitsa. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mw'isi. Abiyumva muri inkengerwa biherane n'uno munsi. Kugira ngo wewe ubeho neza. Raba n'uwundi hirya yawe uti Imana iriko irakora ikintu kugira ngo wewe ubeho neza. Haleluya. Egere gusenga ibisengesho vyatuzindukanye, tukarisenga tutinya kubera kutamenya. Tutinya rwose kubera kutamenya. Senga nyene umengo uri urumuja ariko asaba senga, ariko turi abana b'Imana basaba ibiri mu rugo. Turi bande naho bwije mazi ageze kure yazindutse bivuge neza. Turi bande turi bande turi bande dusenga rero. Amen. Haleluya. Dumva umwete wo kubasangiza amajambo ari hano, ndabe ko yobaboneza nk'uko mboreje. Hari abo bobironka, mbona abantu bahana agafeke, mbona agafeke rero ndakita agatabi, agakwega ko utubona haye ubundi ngo nawe kwegeye n'akavuga iriko bakigishanya. Mugabo ndabivuze ko yari wagombye kukanyigisha turi abanyeshuri, barishimye sinemeye. N'ubugenzi bwari bufitanye na she ndamuhagarika, nabonye ndabonye bararya umukobwa n'urumogi. Ubwo rero kubera yuko abarunyoye ari bindi twari twagisabagira umuntu wese mu nzira yiwe. N'ubu noba ndabivuze hariho umuntu muri twebwe bigoye agenda guhumurize ngo nico gituma Yesu yaje kugira ngo ubohoke. Haleluya. Ariko cyari gitumye ndakavuga nimba n'utwo tuntu tubi baduhana, rero numva nizera yuko dushobora guhana ibyiza mu izina rya Yesu. Dusangire ijambo ry'Imana y'umutwe rivuga ngo hariho uwakoze igikorwa gituma duhabwa umugisha w'Imana. Hariho uwakoze igikorwa gituma duhabwa umugisha w'Imana. Niki gituma Isirayeli ahezagira? Niki gituma Isaka yararima ngo akimbura incuro 100 ivyo yarima, akabura ubutunzi, geza mu kibano ciwe amubwira ati tuvemo uraturuta, we ntiwoguma uba ngaha mu Kigarama, ntiwoguma uba ngaha i Ngozi, genda upfume uba muri etasiyo, tuvemo uraturuta. Niki gituma Isaka vyamugendeye gutya?
isoko yabyo iri mu Itanguriro 22. Twasoma. Yesu ashimwe. Turasoma kuva ku murongo wa 15 tugeze ku 17. Kumbure kugira ngo abadaheruka gusoma Bibiliya muri iki gice baryohere iyi nkuru, reka duhere ku murongo w'9. Bashika ahantu Imana yamubariye Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranganya ko zangwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru yiwe. Aburahamu atuma ukuboko yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe, maze umumarayika w'Uhoraho amwumve. Maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mw'ijuru ati, ewe Aburahamu, Aburahamu! Aritaba ati, sabwe. Aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamura amaso arera intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi cyo koswa mu gishingo c'umwana wiwe. Haleluya. Agenda kuremeshe Imana irifitiye ikimazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, bisobanurwa ngo Uhoraho azotuma bironkeka. Nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati, umusozi w'Uhoraho niho bironkeka. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mw'ijuru arongera ahamagara Aburahamu. Urakumva ijwi rya kabiri ati, ndirahiye niko Uhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru canke n'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, kandi uzokwegukira amarembo y'abasi babo. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Hariho uwakoze igikorwa co gutuma wewe uhabwa umugisha. Imana ishimwe. Hano tubona Aburahamu, dusomye ijambo ry'Imana duca tubona ngo uwo mugisha w'Aburahamu wahindutse uw'iwacu kubera Yesu Kristo. Aleluya. Uwo muhezagiro Aburahamu yari yarahawe wahindutse uw'iwacu abari muri Yesu Kristo. Yesu yemeye gupfa kugira ngo ntitube abantu bahomvye kuri uwo mugisha, bahomvye ku masezerano, ariko ngo amasezerano y'Imana atubera yacu. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko twabisomye mu minsi twariko turiga amajambo y'Imana ari twoga ku mpemu y'ubukene, twabonye ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwo yihinduye umworo kugira ngo atungishe twebwe. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Ku bashitsi bacu naho ntavuze ntangamarara cyane, turi mu minsi yo gusenga twiga imitsinzi y'Umwami Yesu, kandi uyu munsi dusengera ubutunzi bwabo. Turabukomoza nyene kubera ko iby'iwacu byobura, kubera ko mu bigega byacu ariho hoba muri, kandi ari twebwe twasezeraniwe ngo n'ururyi ruzoduhunga. Aleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Abafitanye amasezerano n'Imana
turagomba kuyamenya. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana hano ritwereka ko bitizanye, ari ikintu yakoze Aburahamu, hanyuma mugabo icyo twebwe ntibyari gukunda ko tukironkako, mugabo haca haza gukora ikindi, ari we Yesu wacu. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo kubera uyu turabaraganwa nawe, turabaragwa amasezerano y'Imana. Tiko turiga imitsinzi ya Yesu, kubera upfu yadupfiriye, natwe turemerewe guhabwa amasezerano y'Imana, natwe turemerewe kuragananwa n'abera iby'ukugoroka kw'Imana n'itunga Imana yemereye abantu bayo ry'umutima n'iry'umubiri. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ni igihe cyiza aho ushobora kuhabuza ibyawe byatakaye. Haleluya. Amahirwe yakuvuyeko ukayahabuza mu izina rya Yesu. Usamaye musuma arahari, bakunda kwiyita ngo barwanya urwangara. Usamaye rero ukagira urwangara ku masezerano, arayagutwara. Kandi Imana mu kibabaje ntayagutwara ngo ayabemo, ayagutwara yonone gusa, ayakubutse gusa. Mugabo uhetse ubusamazi ugakerebuka, biratugarukako. Ibyacu turabisubirana mu izina rya Yesu. Hari ibintu yaraciye inzira, ubu ndishikira, singifise ubwoba risariho, yaratutse. Some muri Luka 15. Nayishimye Luka 15. Murongo wa 31. Murongo wa 31. Nawe aramubwira ati, mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ibyanje byose ni ibyawe. Mwabyumvise? Dusubiremo gusoma. Aramubwira, nawe aramubwira ati, mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ibyanje byose ni ibyawe. Amen. Haleluya. Aya ni majambo y'ukuri Yesu yagomba kubwira abari mu rugo. Ari umwana w'icyangazi ataraza, bwari abamaze gushika mu rugo. Haleluya. Ujya mwana rero ari mu rugo yarababaye yuko babagira ibimazi uhabutse mushaje, uwahaje yarahataye. Ati none jewe ko atana agasuku bazi. Kumbe niwe yayobewe yuko ibiri ngaho byose ari ibyinshi. Niwe yabiyobewe umunsi wose ari kubishaka, yari kuvuga ati papa ndabise abagenzi uyu munsi muri abanyene tuvukana, nagomba twicare turye tunezere. Birahari mwana wanje, kandi bihari byose ni ibyawe. Yakobo yatwandikiye kete ivuga ntimuhanga kuko mudasaba. Ndaho cyane. Ntimuhanga kuko mudasaba, hanyuma naho murasaba ntimuhanga kuko musaba nabi, musaba mubisabira kubyonona mu by'amanyama. Igataso Yakobo icyaka. Yesu adufashe cyane.
ize kuwa gatatu. Murifuza ariko ntimuhabwa, murica mugira ishari ariko ntimushobora kuronka, murarwana muratabara. Ntimuhabwa ko mudasaba, murasaba ntimuhabwe ko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. No mugoroba dusenge neza mu izina rya Yesu. Mwana wanje, wowe tubana iminsi yose, ivyanje vyose ni ivyawe. Nturinde gusabishwa n'ipfuhe kuko abandi baba bagiye yawe. Alo, nturinde gusabishwa n'ukurondera ibiguhimbara. We kurikirana gusa umugambi dufise mu rugo, kurikirana gusa umugambi dufise hano mwana wanje. Alo, je ndiyumvira ari umwana akaba yateguye ati jewe navyiyumviriye none ngira ngirire anniversaire papa na mama. Alo, papa ntaguhende nimufata uriya muntu, ariko mwese murasaba fata uriya muntu hagire umusenzi agenda kumufasha. Ndabitahura yuko mwari kumufashije umutima kw'ijambo ry'Imana, si gusamara kuri. Yesu ashimye cyane. Alo, Imana iriko irakora. Imana iriko irakora n'ubwayo iriko irakora. Iyo avuga ati jewe navyiyumviriye ngira ngirire anniversaire papa na mama, agaca yihererana na papa ati papa hariho ishuri nabonye imeze neza kandi we n'ukenya ngo tuyigurishe, je nashaka gukora umunsi mukuru. Umunsi mukuru ukiga mwana, papa we nyemerera gusa. Oya hari umunsi mukuru uki ngomba ko bigenda gutya, ntaco ndaguhisha, sishaka kubabona munezerewe na mama, nagira nyime ndayibage, hanyuma dutumire abantu tuvuze ingoma tambe tunezererwe yuko muri yo. Mwemwe baza ko se ari gucaya, reka nta bukene bwari mu rugo. Urugo tubwirwa nta bukene rurimo, byose biriyo. Ntimuhabwa kuko mugasaba, ahandi naho murasaba ntimuhabwe ko mubisaba nabi, musaba mutumbereye bibahimbara kwinezereza, bigaca vyanyira ngaho. Hanyuma we ntiwemerewe guca mu nzira abandi bacamo, abandi bariba we ntiwiba. Musubira rero kwigereranya nabo kuko bobo baca mu nzira zarizo zose baratobekeranye, ngaho wewe waretse gusaba kandi udasanzwe uca no mu nzira zitarizo. Kunda usabe ko we ntiwiba, nturoga, nturaguza, ntiwica kugira utunge. Wewe inzira vyari gucamo no kubisaba. Mpera kayangu mwene data ati ntutinye gusaba papa ni mwiza. Ibikurikira abantu bigeze guhabwa na papa, mumbwira uti narigeze kumusaba arampa, nawe musabe, reka tumusabe ubugira kandi. Abavyibuka mushinga intara, narigeze kumusaba arampa, narigeze kumusaba arampa. Amashimwe ubundi n'abashimwe mu Mana. Alice, narigeze kumusaba arampa. Tubandanye kuko ntarambirwa, biramuryohera duhaye. Bivugwa neza. Shaka kubwira ngo umuvyeyi mwiza yokwiye umwana we gutwara, yaba ari umuvyeyi yitwa gute?
mugenzi wawe rero ntamugoye ayo n'amasezerano y'Imana. Ayo n'amasezerano y'Imana. Ayo n'amasezerano y'Imana. Halo. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Imana yariteguye guhaza ubuzima bwawe ibivyokenerwa byose kugira ngo ukore igikorwa cyiza cyose. Birashoboka ko papa na mama bakubyaye batateguye bije ikwiye, bataguze amatongo akwiye, batateguye ikigega gikwiye, batiyumviriye ku myaka yawe 45, 30, 20, 70 bizogutunga. Birashoboka, ariko Imana ntiwayiciye mu ryahumye mu kuvuga, yabanje kubiraba. Imana yariteguye. Hallelujah. God has provided. Imana yaritegekanirije ingene zo gutora. Hari ijambo ryarikurikira rivuga ngo iyo Imana ikuravye uri muri Yesu, iyo Imana ikuravye uri muri Yesu, yifuza kuguha ibyiza byose. Umve, ni umwete wayo turetse kwigaburira intashima n'abandi, ikabakiriza izuba, ikabagwishiriza imvura, abo irabibaha. N'ubu wajya mu isoko biruzuye, andaga ibintu by'ibigatanya by'ibigugu byinshi, byariye amateke menshi cyangwa imiceri myinshi n'inyama nyinshi, kugira ngo amanire. Imana ni nziza, zohava bikuboreza gusamara, igwishiriza imvura ababi. Ahantu iyo mvura ibura ni mu mitima gusa. None nawe wagiriwe ubuntu, nyamvura ihera mu mutima, hanyuma igaca ikwemerera ntimugire ico mwiganira, ariko ibyo mugomba byose bimenyeshwe Imana. Ugusenga, kwinginga bifatanijwe no gukenguruka. Imana yareraze Aburahamu, ahase gukerera umwana wiwe. Aburahamu, yewe ibyo ugitse urabishoboye nawe. Ko niko Imana ituraba twizeye wapfuye akazuba. Iki soho ritangaza, iryo tangazo uyu munsi riri kuri jewe nawe ntiwaryakira. Iki soho ritangaza kuko zivyo niko vyabaye umunsi nkizwa n'umunsi ukizwa. Uravyizeye ko nigize umuntu kugira ukire? Uravyizeye ko napfiriye ubusa? Uravyizeye ko nari umugororotsi nyemera gupfa kubera wowe munyabyaha? Uravyizeye? Uravyizeye
uze gutaha ukije, uze gutaha ukije. Banshimye. Haleluya. Hari namwe ndashingira inta muntu bivanye n'ico twari tuganiriye, umuntu sumukitwa naho nibaza ko ariko arahita imvara y'ijambo. Iyo ndamushingira intahe, ibyo ndashingira intahe bivanye n'ibyo nyine yarambwiye cyane mu gihe Imana yambujije gukora salo zo kwafiri y'abadamu. N'intahe ndende zidahite bako. Hanyuma kandi ndabona ari izo ntubu. Nyuma yo ngaho baca bampamagara gukora akazi, ndababwira ko bidakunda ko yanaye muri stage. Niyo salo nari nayizogira ngo nk'ikintu gisigaye kwinjiza amahera ntunge ndi muri stage ku ishuri, ko nayisanzwe niga muri biraka arizo nkuramo amahera yo kuntunga. Kandi Imana ifite inzira zirenze izo niyumviye. Munyuma nzongaho rero nshimakazi ndi muri iyo stage nyene k'imisi 15. Amahera nahembwe kare nagize umwimenyerezo Rwanda ndayakoze, nagize umwimenyerezo wo kuyashira ku madolari, cafata ayo madolari ndayavunja ku ruvunjo bw'uno munsi. Mu minsi 15 sanga ni miliyoni 5,440. Ndasigaye twari uruvunjo rwaho ugaca uyazana no munsi. Ni nk'uwo gufata uyu munsi rero atego n'ibyo waheje salo no kwafiri ngaje kugenda guheba ko wanyumviye candagura iminsi 15 gusa ugenda ukora tugaruka ku ishuri. Hari mugabo iminsi 15 tugarukana miliyoni 5. Imana irakomeye. Imana irakomeye. Kuko ziki nemeza ko byavuye he? Imana iturata reka niyumvire yuko ari kumwe baramba yaraba Abisirayeli ababonye mu kiyaya nayiri hejuru rero ituravye turi mwisi igakuraba ingene ucishije bugufi umutima wawe, igakuraba ingene wemeye kuva mu vyaha, igakuraba ingene wemeye kwizera Yesu kugira ngo ubere umutabazi aba ari we mwami wawe n'umukiza wawe. Irakwitegereza igavuga ati ewe uravyemeye guhe ubuzima bwawe n'ingene wahora wiganza, uravyemeye usigare uganzwa nanje ndagutuma ivyo nshaka, uravyemeye kuko zivyo eka mbere no kuguha umugisha nzoguha. Bagenzi abatari bake twarakijijwe ntitwamenye ico tugize, twarakijijwe twinjiye mu gihugu ntitwamenye ivyacu, catuma twisamariza mu bintu vy'igihugu tuvuyemo, bica bidutwara umwanya n'ubwenge no gutahura no kubona ivyo Imana igomba n'ivyo itwemerera. Twaratakaje tuguma twumva urwamo rwa wa wundi twari duhunze, tuguma twumva imibabaro yiwe atungikira amabombe, kumva inzu turimo ntashikamo, kumva igihugu turimo ntashikamo, tuguma twumva induru gusa n'imibabaro murumva baze kumera nka mukarumba. Ariko ubwami twinjiyemo bw'Imana nibwo buriko buravuga aya majambo. Usabe muzohawe, urondere muzoronka, muramutse mubugururirwa kuko ariko so wanyu yavuze. Kuko ziki reka mbere no kuguha umugisha nyituriza, kuko ziki reka mbere no kuguha umugisha wakire rero. Kuguha umugisha, ongera umugisha, uhindura umugisha, ibyo uzabireba. Yohana 7:10
urafise Imana ihambaye. Yohana 10:16 Imana ikuravye. Alo, Imana ikuravye uri muri Yesu yifuza kukugirira neza. Kukugira neza kose kubaho yifuza kukugirira. Haravuga ngo ukwibogaboga muri we ariko twahawe ko twese ni ubuntu bugerekeranye n'ubuntu. Imana ishimwe. Umutima wanje wiganirijwe aya abanibeshe waganirijwe ikintu cyanteye umunezero mwinshi. Kini kivuga ubuntu bw'Imana butuma tugirirwa ubuntu turi mu buntu. Ubuntu bw'Imana butuma tugirirwa ubuntu turi mu buntu. Ni ubuntu bwiyongereye ubundi buntu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Grâce yisutse kuri yindi grâce, n'iyindi grâce yisutse kuri za zindi zose, n'iyindi yisutse kuri za zindi zose. Ubuntu bwisutse kuri bwa bundi wagirirwa, n'ubundi bwisuka kuri ubwo nyene, n'ubundi bwisuka kuri ubwo nyene. Umunsi murongo. Ubuntu bw'Imana iryo jambo rya kane niyo namye ndababwira. Ubuntu bw'Imana butuma tugirirwa ubuntu turi mu buntu. Gete tujya Yohana 2 avuga ubuntu ndagusengera buhangame muri byose nk'uko ubugingo bwawe nyine buhangame. Ntugirirwe neza ubw'umutima gusa, ugirirwe neza ubw'imwema, ugirirwe neza ubw'umushaka, byiyumviro byawe bimere neza, ibigumbagumba byawe bimererwe neza, gufata ingingo kwawe umererwe neza, mugabo hejuru y'ibyo byose umererwe neza n'umubiri wawe. Uvuga amen igwaye inzoka, uvuga amen ikomeye. Yavyiyumvire ko ntuve kuvuga. Alo, uhangame muri byose. Mu Gifaransa havuga que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards. Amasezerano rero tugira dusengere. Yesu ashimwe cyane. Hari icyo dusabwa ni kwa kubona uwa muri Yesu. Haleluya. Amen. Kuruhara kwacu ukubona uwa muri Yesu. Wamuderirimbe ngo kumamwo muri Yesu niho. Muri Yesu niho. Muri Yesu niho. Turonkera umugisha. Ako nako niyongerereye. Umugisha w'ibifatika unyuwa turiko turavuga. Kandi nta cyaha turiko turakora. Petero yabajije Yesu twebwe ko twarevye byose tukagukurikira mambo ayo. Bitogenda gute? Ati Petero ari mutaramenya. Nta muntu n'umwe yagize icyaha ubwanjye bwo ubutumwa bwiza. Yaheze umugore, yaheze umwana, yaheze umuryango, yaheze itongo, yaheze iki ngo areke kubishumbura. Inshuro ijana kiri minsi bite kwavuga bw'Imana. Nigeze ambwira ati Petero, wenda yinzi ko wamurikiye, wari utanguye kubaza kwera iby'ibintu by'abisi. Siko yamubariye. Oya, siko yamubwiye. Kuko ibyaha igituma tuhari. Tugira ngo tuhabe nyene. Dukora ibikorwa data yaduhaye, dufise ibidukwiye muri byose. Niko ijambo ry'Imana twasomye rivuga. Okay. Zakire. Haleluya.
barizeye, muri Yesu barizeye, kandi muri Yesu barafise umurongo barongoye, indanganzira yitwa ijambo ry'Imana. Muri Yesu niyakubona uri muri ibyo byasezerano ribandanya kwishira mu ngiro, kuko zibyo. Alléluia. Kuko zibyo, je jure même, nukurahira ndarahira, je nzoguha umugisha. Abantu turi kumwe mu rugendo mubyumve, kandi ntimworeka kubyumva. Uwaturiye ikorosi ugarashobora kutabyumva, ariko ndamusengeye nawe aze dusubire mu rugendo, tubyakire twese. Imana ni nziza, ugondame ku mutwe wawe, utege ubuntu bw'Imana, ubushire ko uwo muhezagire, ukubemo uwubemo, bikugendere neza. Some rero duhagurutse gusubira mu byagezwe 28 rimwe kugeza 14. Ntiwumva hari n'isezerano ukwiye kwakira. Amajambo y'Imana avuga ngo ishengero ryose rica rivuga ngo amen. Muramaze kubisoma. Sabeni se aca yitegura aze gushika hano, dusengere kubohoza ibyaha, dusengere ubwenge bwo gukora akazi. Amen. Dusengere kugendera mu by'Imana yavuze n'amajambo yayo adutegeka, kugira ngo kugirirwe neza mu kazi kawe ka minsi yose. Abatagafise mukaronke, ataba hari bari kuvuga amen. Iyo baba bahari bari kuvuga amen. Niba bahari bakwiye kuvuga amen. Ndakwibukije ahantu duhagaze na hera, ese ndiko ndagusindisha, turiko tuvuga ibintu by'ukuri imbere y'Imana, kandi nawe uvyiyumvire. Imana muri kumwe si umuvyiyi, si umuyayazi. Il est très sérieux. Uyisenge nawe uyisengeye, izokwishura mu bisengeye rwose. Ni n'abasabye muvane hasi umurongo wa Bibiliya tuyisome. Mana ishimwe. Araza kuduzijwe tugarutse ibyacu, twirukane ururyi n'ikirutera. Amen. Haleluya. Nihagira ibintu dusoma hano ugasanga si byubaye, ntimuntange gusoma, nimurindire ntabwo, kugira ngo mvirize ibindi ngo ndavuga. Alo, nari nibagiye kunezererwa ingene mwaje. Yesu abahezagire. Karibu nejo mu gitondo, karibu. Harimo abashitsi batuze ibiganza tubanezererwe nawe. Abashitsi biza rwose, Yesu abamugisha. Mwaje neza, gusa sinzi umusororo mwatanze ku Mana kubera muguye hashasha. Ntabwo kweri mwavutse ku matariki meza, aho yabaye. Ndashaka kuvuga gusa ko mushikiye mu bihe byiza. Kandi shimwe, ntagira icyo dusoma ukumva iwawe siko kimeze, ubwire ko usenga. Nikidacemerewe sawa. Amen. Go. Ana ni nziza. Uyu ni umugoroba mwiza mu izina rya Yesu. Uyu ni umugoroba w'intsinzi ya Yesu. Turakoma amashimoni. Imihezagiro
twamaze kubivuga mu Banyefeso 1:3. Imana data yaramaze kuduheza ngiye. Thank you. Haleluya. Bashobora kubwira hirya no hino turumva usanga barakuroze kuroga no kuvuma. Bagira ibyo batogereye kuri wewe. Wowe urazi ko wahezagiwe kandi uwaguhezagiye yavuze ati naba narabahezagiye kandi ntawe ushobora kubavuma. Turibuka Imana ishimwe. Haleluya. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose mbagera uyu munsi, mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi. Abiyumva muri nkengerwa biherane n'uno munsi. Ariko uba mu bandi bantu ukamenga ni bimwe Abarundi sinzi ko bikiba, mugabo tubizi umenga ni iby'Abarundi ba kera, ukamenga ni bimwe Abarundi ba kera bavuga ngo baramutoye imbuto. Ariko uba mu bantu ukamenga ni wewe kabaye, si ibyawe. Ahubwo twebwe turi ba Isaka, muribuka ibyo twamuvuze, tuve muraturuta. Ayo niyo majambo ukwiye kubwirwa mu izina rya Yesu. Ndagushimye mwana. Murongo wa 2. Kandi iyi mihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Twebwe turabumvira kuko twumvira ukwizera kwa Yesu Kristo. Kandi Yesu yaciye acakora ibyagezwe byose ku giti cyawe, natwe acaduha kubigenderaho. Wakira umuhezagiro mu izina rya Yesu. Iyo Imana ikuraba uri muri Yesu, asanga uri muri aba bantu babwirwa ngo iyi mihezagiro yose izobaza ko ibashikire. Gumamo muri Yesu, niho dusiga ikundiro imbere y'Imana, niho dusiga ukwemerwa imbere y'Imana. Intsinzi ya Yesu itahe mu mazi wacu, itahe mu miryango wacu. Murongo wa 3. Tujyane rero nawe byatura 1, 2, 3. Muzomubwira no mu matongo, urubyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, ubone imirima yo mu ndimiro zanyu, n'urubyaro rw'amasho yanyu, inka zanyu zirondoke, ubone imikuku yanyu, mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro, ubone umutwato twanyu mucumbamwo. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Uhoraho azotuma abansi banyu bakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira 7. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega byanyu no mu byo mukora byose. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu aba
kumwegera nk'uko yabarahiye. Nimwitondere ibyagezwe byiwe uhoraho Imana yanyu, mukagendera mu nzira ziwe, kandi amahanga yose yo ku isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'uhoraho abatinye. Uhoraho azobasesekariza ibyiza, agwize urubyaro mu nda zanyu n'urwo mu masho yanyu n'imirima yo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye ba sogokuruza banyu bazokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru, ari byo bubiko bwiwe buninahaye, ngo ahe igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu bingahe byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobagira umutwe, ntazobagira umurizo. Uzokwama nurabo hejuru, ntimuzobaho hasi. Nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi, mukabyitondera mukabishitsa, ntimukikamire iburyo canke ibumoso ngo muve ku kintu na kimwe mu byo mbageze uyu munsi, mukaja kugendanira izindi mana ngo muzisabe. Amen.